ugomba kuba koresha. Ndashaka numviriza ukuntu uvuga. Frank. Arafuze. Ni Frank. Urumva ugomba kuba koresha. Nivyo ushaka. Ewe. Yavuze Kirundi. Yenda kumvise. Ikirundi cyae Frank. Waya Frank ramufasha. Umuntu atazi kuri umugore wanje ahibujumbura. Uwo ni mboregwa. Arashaka kuresha. Nirihe banga mukoresha kugira muronka ama contrat menshi n'amakampuni atandukanye. Mufise ibintu byinshi mwamamariza. Double. Tukwamamarije ni double. Gundo suracyari single. Wewe. Bene abari bavuga ko bari single cinga. Oya nabi. Bene bafite kuba umwana w'umukeke. Uracari manzi. Uracari manzi. Y'umuryango wa Tuwafa. Ariko imbere yuko twakira mama Laure kadutangure kuri best rapper in our country. Yo, Kezimana Noraske. Tumakira nduru nyinshi twende. Wapenduru. Let's go. Baravuga baraheba barata barashaze kudutanya bibabera gata ubuzima. Je ndumu content creator. Yego. Ama n'umugore wanje nawe ne ama content arayumva. Yego. Ntiturabakinyi ba filme gusa. Nkuko no tuvuga ati no musturahevye. Yeho gwarma people mwiriwe mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza tumeze neza isho boy MC Gundo C alongside but mix easy etekere ndasanzwe ko tukurikirana abari mu bihugu gitanzukanye eka ndazi neza yuko abari muri diaspora abari muri East African ndabakunda cyane icyo ndagukundira gusa ni bimwe nyene wo dukurikirana cyane byo tanzukanye utugirira commentaire cyangwa share ugira subscribe kuri ana share this ariko murazi neza yuko sometimes turabazanira analyse Likindi gihe tukabazanira ibiganiro by'abahitinzi bagiye batandukanye ariko kuri iyi ncuro ndazi neza yuko ari abahitmaker ari aba filmmaker benshi mwabakunze cyane gushika n'ino saha bayoboye cyane gisata ca cinema bitwa Tuwafa asanzwe twara Kezimana Noraske kamwe na mutamukanyi wiwe Uwimana Fagzin ariko murabona neza yuko ndi imbere y'ingendeshwa siko abayizi barayizi bro siko ingendeshwa ya Kezimana siko ndazi neza yuko hari abenshi bakumbuye kubona content ya Fanny Lovin content ya Noraske kuri anashe ariko kuri incuro si umuvumburo maze si umuvumburo ahubwo mfise ubutumire siko ariko nazireze yuko muraza kumva byinshi ariko sinabateguje yuko ngira nshitse ariko navuze ati sometime tuze turacishamwe ubuntu buryosha industry buryosha entertainment buryosha igisata cha cinema ariko turi kumwe na But Mix Easy ariko easy tugende bro ndakene yuko tuza kwinjira tubasanga muri biho siko muri biho ya Tuwafa Sivyo easy. Are you ready? Ndazi neza yuko ariho benshi mukaniye cyane kubona kuri Anashare ndavuga Tuwafa umuryango wa Kezimana Noraske kamwe n'Uwimana Fagzin. Kuri iyi ncuro ndibaza neza yuko ibintu abantu benshi baraza gutangara ariko ndazi neza yuko baza kwibaza ati mbega kubera iki ariko tugenda buke ndazi neza yuko ibintu biza kuba bimeze neza cyane. Ariko imbere ya byose kamanza shimira Imana cyane gose kuba duhe mu muko bazima ariko shimira na buri muntu wese asanzwe akara dukurikirana ahari hose mu gihugu cy'u Burundi eka no muri diaspora ahagiye hatsanzukanye ariko imbere yuko nza kwakira abatumire bacu kuri no munsi murabona neza yuko magatiwe ariko reka manze nakire hari behind camera yitwa imbere yuko nza kwakira abatumire biteka badasanzwe wagwan I'm good bro umeze neza fresh very good nari hamwe ndashima Yesu Kristo ego ariko ndakene yuko unyakirira umwe nanje nakira ubundi je nakire ariko ladies first umushinga nahe ni watangura tangura mu Burundi niho batangura bashinga nahe bapfaso bashinga nahe bapfaso mesdames et messieurs dutangurira easy utwakirire muri cyo civugo nyene umushinga nahe yaravuze jewe reka ntangure nakire Noraske ntari yo bro wa gatandatu niteka rikomeye cyane bro kukwakira bro thank you sana uretse ko ndagufana natanguye kumenya heza imyaka ntibuka uri umuraperi wa gospel ukorera muri studio kwa GN Mwijabe yego mu nyuma nyene
uragira ubuzima Yeah. uragira na shop mu kinama Yeah. ajya hose nari ndakuzi bro Hey, man. gusa nuko tutari nyene urabona Tutari nyene toshe hari nyene. ikintu nyene Yeah. cyitwa umwanya Yo. ujya mwanya ni utuma abantu bahura Mm. biri Ego, gute je ni sawa bro. Umeze Men- neza? Ego, je nagiye kumva warankurikiranye ico gihe ariko ivyo byose n'ubu ndacabikora ndacaba umurapere Mm. naho ntaronka umwanya ukwiye. aradufite n'igikoko nzokwicapa Ariko kandi twumva ibindi impuzu nizo maze igihe ntadandaza ariko ngomba kudandaza iyi brand. Nibaze ko vuba muzoronka amayefa kuyihama murakoze kuduha ikaze nabanje kwibaragutse. ego nibaze neza yuko ramutse abakunzi ba Anashe mbere yuko tuza kwakira mama lawe Abakunzi ba Anashe turabaramukije aho muri hose turabakunda nico gituma turi ngaha. nabonye na mama lawe asigaye azi rap kandi cyane nzi yuko ari we mwigishije urakaze sana imbere yuko baramutse ndakeneye dukubita freestyle zo kwicapa maze imisi ndakuraba cyane shushu be uri mwiza uri sweet uri fresh nuko mbega ibistarira ntabwo mbishikire haryoshye ngenda hibuke bebe ntumara amazi hibuke oya ntibuke bazi gerageza sorry ntarakumenya ntarakumenya warihe nagugwa kujya warihe sha ariko mama nawe umeze neza fresh ndamukiriza abakunzi ba Anashe cyangwa abakunzi ba sinema y'ubwije cy'u Burundi cyangwa abakunzi bawe ya abakunzi ba Anashe jambo Ego. sana nagarutse Ego. je nari maze kuhaza ego ya abakunzi ba sinema ndundi jambo Ego. sana ako n'abakunzi b'urukundo cyane cyane abakunzi ba Solution Couple ego salama ego nizera yuko dutewe iteka ego cyane tubaye abambere bakoze ikiganiro inyuma yo guhindurwa kw'izina kwa Solution Corner ego ni ibyo mateka Ego. tubaye abambere kwe Yeah. reka tubashimire natwe turabashimiye ego muri no minsi ndibaza neza yuko Solution Corner nico kintu ca mbere kiko kiravibinga cyane abantu bakora kibona kandi big shout out them kuko muri on trend bivanye no kungene muyumvira strategy zigiye stanzwe muri aba content creators umushinga nahe n'umufasoni kuva mwuguru wabicuritse umushinga ntari umufasoni apara umushinga oye sawa ariko mwugure Solution Corner mubona gute babakiriye gute gushika ino saha ndibaze neza yuko murafise feedback ku bafana banyu murafise icitegezo muhavuga ati Solution Corner kuva umwanya muto tuyuguruye gushika ino saha turashimira Imana ndaguhaye ijambo mukunzi wanje ndaguhaye ijambo pepe. bon muri rusange turashima Imana turashima uko bimeze uko bigenda biragenda turashima Imana kubera ko ofete sinzi yuko hariho abo batarabyumva impamvu twahinduye tukagira Solution Corner ni kubera ko twebwe couple yacu ntabwo ari yacu gusa ahubwo niyo gushigikira abandi bantu ni y'abandi bantu donc cyo gituma twaciye twita Solution Corner ako n'undi couple yagumye ari Solution Couple ako Solution Corner ni ikibanza gihuriramo n'abandi batandukanye kugira ngo kino gihe hari ukuntu abantu benshi batakizera ko urukundo rubaho batakizera ko Imana igikora ibintu bikomeye ariko twabuze ati kubera ko twe tutoshiraho icyumba kivugirwamwo ivy'Imana igenda ikora nyine Imana yindi nyine urukundo no bigishiraho ingo nziza rero muri rusange bimeze neza abantu batwakiriye neza bavyakiriye neza ni benshi baguma dusaba ibiganiro tunasaba imbabazi abo twashyize kuri programme batarashikirwa kubera urumva turacari mu bintu byinshi usanga biko biradutwara rero ariko bimeze neza kabisa ahubwo natwe badushire kuri programme badushire byacu baduhe programme ryari mu kwa gatandatu ahubwo baduhe programme mu kwa gatandatu turayisabiye umusekreteri aza kubashirira turi no mu ndwi tubona neza yuko akazi kaho karabandanya cyane kuko
turi no mu ndwi ubona neza yuko isinema mwamikazi season ya gatatu ariyo iri trend siko ariko ndemeze neza yuko True Offer ugiye guharura cyane muri sinema uza gusanga yuko muri trendinga cyane gusumba abandi bambabarire ariko ni kuvuga ibintu ko tubibona kandi nibaze neza yuko n'abafana basemba gice cy'u Burundi ni cyayi kintu wumva Kezimana wobwira abagiye batandukanye musanzwe musangiye akazi kuko mwebwe ndibaza neza yuko dukunda kubabona on trend ariko abandi bikabananira yuko botegura content kanaka ego icambere n'ubuntu hariho Grace donc hari ubuntu buturiko nta mukenyero wa Gravity dufise twovuga ngo turabasumbya kiretse Imana hama ikindi naco buya twe twahuye turi abantu babiri donc turi couple kandi ijambo ry'Imana yavuga ngo ndakwira mu verse 2 nawe usanzwe uzi naho buheruka mu rushengero ke nayizazi ndazikishengera atagereko aho umwe canke babiri bari niho Imana izo biri kumwe nawe irazwe hama hari indi verse ivuga ngo umwe azokinagiza igihumbi ariko babiri bazokinagiza ibihumbi 10 donc muri babiri muri yongera cyane gusumba muri umwe donc urumva umwe kwirukana abantu igihumbi ariko babiri ibihumbi 10 no kuvuga urumva no marima muri babiri mwari kwirukana 2000 ariko mu muce mwirukana 10000 rero ijambo ry'Imana urakoze amen dushimira Imana rero tumaze gura turi abantu babiri genda mu content creator ama n'umugore wanje nawe ne ama content arayumva ntiturabakinyi ba filme gusa ni nkuko no tuvuga ati no musi turahevye gukina filme twigomba twigire content nazo zobiri zo kuri TikTok uriko abo hari abantu bashijwe na content za TikTok twozikora kandi kuri TikTok ntibaze ngo turoroshe naho twoshaka tukagiriza TikTok naho twovuga ati reka dukoreye kuza Facebook tuje live kuva lundi gushika dimanche kuri Facebook twobikora rero ico nibaza kiguma gitrendinga hampande y'ubwo buntu kubera ko turi aba multi talent donc turakina amareresi nivyo ariko ntituri cyane focus kuri kuma reresi gusa rero abo bandi gitumuri kura bavuga bo bahise mu reresi rero bahise mu reresi biragoye kuco wagira ngo nibaze ngo create ama content inkuko je nawe twovuga ati reka tugire content yo kukubitana cha tufatana mu inzose hama tugaca dusaba ikigongo kuri kamera urazikora amativa akora ibintu nk'ivyo rero nivyo bituma uguma utubona social media n'ahandi tuvuze yuko hariho benshi dukunda kuba dupanga cyane content kana kare ukaca wumva yuko ngo ya content nayo noshobora bikaza kunyereka nkaho umengo ivyo yajemo ashobora kuba atabizi ni yahe content umaze gupanga nawe ukavuga ati iramaze kunjya umutima ukavuga ati no ati mushinga na iyi content reka tuyikawusha content babi ahubwo yarayikoze ahubwo yatse kumucamo iraho to kutugira karate yarayikoze ariko yayikoze Oye gaturo nk'ikimono kimukwiye. Ariko byaragiye. Chere uko kunna gombe ngo yo. Abe ntwakoze atakaza bag ya mariage. Ego. Bana yuko nkuba tabag afise. Ira bavumsuru nyambiki. Aya nta yindi mpita nasura kugushira. Mpita zanje dusa. Nta yindi byo gushira mu singete. Azogerageza basayikwambi. Ego vrem. Nkoreshereza bazitugama duke. Anniversary imyaka 5. Yesu we. Nzoma imyaka ingata meta nambaye bazoba bandesheje. Mbarakureshe. Umuntu atazi kuri umugore wanje ahibujumbura. Uwo ni mborerwa. Arashaka kuresha. Ngoma ndaguposte mbere reka ndaguposte mugane nguyu umugore wanje. Nkabagesera bacavuga ngo wararongoye nararongoye. Batarandeshe. Bakureshe reka ndaguposte. Urazi ko nkumbuye bandeshe. Imyaka ingata muntu andesha. Nawe bakurehete wo kwemera. Uye sino ukwemera basi numvirize ko tujamo. Ugomba kuba kuresha. Ndashaka numvirize ko nuvuga. Frank. Arafush. Ki Frank. Urumva ugomba kuba kuresha. Nivyo ushaka. Bakuresha. Basi ndesha. Ngira nteruze kundesha. Hari gihe usanga nyene udaheruka kumubarira utujamo. Jewe ntiryohera ujoro narimwe ntamugiye ntibaba. Unyemera kuko utabwira tige two kuresha. Wanyemera kandi je ndagufise. Nene umva nyine utwo nyine utwo tu. Kandi yarakwemeye. Abagore mu mente. Basi turaho nyene. Jewe ndagukunda. Turaho nyene. Nifuza dukundane. Mama rawo nutwe tujambo twinshi. Akunda kugarukana cyane. Akunda kugarukana kumbwira ko nkunda.
kumbwira ati uri mwiza misi yo gacaye akajambo akunda kure. kuvuga misi yose ivyo nyene imisi yose mu gatondo arabimbwira none wari ushaka rero iki je navuze kudraga kwa kundi umuntu akubwira ati twokundana nushaka gukundana n'uwundi kugira umuntu mutera ipoto ewe yavuze kirundi genda kumvise ikirundi cahe abe branke waya branke iramufasha sawa nk'ubu nawe usanga ukumbuye kudraga oya Jesse nodiraga kubera vugisha ukuri cy'abakobwa barankunda gose bekuva tubona nturigera udraga Jesse nodiraga kubera abakobwa bariko barankunda raba ninje nambaye impeta we ntayo wambaye jene urabijaho zatakariye no andi none ama ngiri nkoreshereza nanje warayitaye twibandanize shayi wezi ikiganiro muri bamwe ego novuga ko muri kampuni ya nawe iyo nyinyi yawe irakuderanja rwose wezi iyo nyinyi ifise oya iyo nyinyi yawe ugomba undrage oya iyo nyinyi yawe irakuderanja nawe ugomba undrage agomba kudraga ugomba undrage barazi kuri umuntu wo mugagara abafana banashe oya uramenye ibanga rero bari bazi kuruwa wigitega mugabo ngaha turi ni ari mu kigo ni mu ngagara mu ngagara n'umuyingagara ubu yagenda bakibuka rero ko wihuta icyo kibazo urakibaza tubwire iryo y'iyo nyinyi niyo wakoresheje je wavukanye nta muhungu uri wabonye twavugije muri turafa bafise inyenyi y'amajyepfo benjose turakutahije inyenyi ingana gute umujama afise inyenyi menga ni ahepfo ni impengu izi abatarabona ariko benshi barazigira hahepfo jigege mbe ndabibonye abanyakayanza cyane cyane abanyakayanza nuwahe benjose ni umunyamuyinga umenga umunyamuyinga abantu nzi bazifishe ngaha n'abanyakayanza benshi ikibazo rero nirihe banga mukoresha kugira muronka amakontra menshi n'amakampuni atandukanye mufise ibintu byinshi mwamamaritse n'ubuntu nuko tubanze turamutse abakunzi ba biguvu abantu batarihereza tangawizi biguvu tukufata kaiba abantu batarihereza tangawizi ya biguvu iyo biguvu rero kubera ko mwayikunze jewe ndayiserukira kuri social media urakoze cyane ndabemereye kuza kubaha iyo mutahana mushire umuryango hama akazi naho muzondunkira ibiganiro bitatu mwayivuzemo urakoze cyane munkatire udupande muri uko nkureke ivyo gusa tuyifise tubibutse yuko biguvu ari tangawizi imeze neza cyane kandi izimbutse amakububatse nandika amateka amakububatse nabirandika amateka ariko iyo wanyoye nyinshi nkaba nayikunze ntaruba ndagowe bigudozi sinzi iyo mava ndayijana none ivyibaze ni uracyari umwana okay bazashaka irihe bawe kubera ko izaguma yitako kandi yo uranago oyiroza n'amafyigo iragira apeti abantu bacanga uri umujene urayumvira neza ya nzoronka ariko kubera ko ibyo bintu by'abantu bumva gose narimvajije ati nirihe banga mukoresha kugira ngo muronke ayo makontra yose ni ibintu bibiri cyambere n'ubuntu nabikubwiye ko ari grace n'ubuntu ntabwo ari chance gutandukanya chance n'ubuntu twege n'ubuntu hama ikindi turamamaza neza wallahi nibaza yuko nta muntu numwe twamamarije uwo munsi tugitangura ataci yaduga double tukwamamarije ni double rumva tukwamamarije no munsi umutaho umenye yuko uca wikuba inshuro twamamaza neza kandi turanasengera ivyo twamamaza harakana gusa kabaye nacengira ikibazo muraza kunyingishira ko muri babiri iyo bishitse mugategurana ama plan nibimaze gushika hagati yamwe muri babiri mugaheza plank inyuma behind ya camera ugasanga nyene muko muraharira ati kubera ikishe kubera ugasanga nyene nizanduruze ko ziraba ariko ni wagorana je ibintu byose ndabifata easy nta kintu aba yavyegereje umutima wavyegereje umutima kera nta nkunda kumukorera ama prank nazanye nk'utundi tudemu nibiki yacere yavyegereza umutima haraho n'abandi bagore bamufana
urabona abantu b'abadamu ngivyo ko ari bitanguye ngo ngaha arabifise ngo arabisikura ngurumva ngo ngo niyo ngiye nijamba kugiye ngo niyo vyumvira ngo vyoziraho ngico cimviro gikora udasanzwe ubikora ego cyangwa nti rero nta kundi ko turi muri societe y'abantu babona ibintu byose muri côté négative reka ndazihoza ariko ntiyijajare sinoreka gukora plank jewe ngo kubera icyumviro cyo gukora ama plank cyavuye mbere uwo nyene ibintu byo bibeje sinovyumvira nje nakizanye ariko ni icyumviro kibi je nibaza yuko ari akazi business kuko nibaza neza yuko oya nivyo je nabajije bundo se ni icyumviro kibi oya ni icyumviro naco cafashije muri industry yacu cyane gose cyaracanga mushije industry gose na cyane ko ubu nta bakonkira mufise n'ababikora ubwa mbere babikoze umengo mwebwe mutarabitangura mu bisanzwe twe tugomba bari abasani twe tugomba abantu benshi dukora content zimeze cyane nibarishe publicity dukunda abantu benshi dukora content nico kimwe nico gituma dufate nk'akarorero nk'utugiyo BMT tariki urakora film turacika intege urazi gituma ducika intege ni kubera ko ntidufise abandi badukonkira urumva tuba dukeneye dufate nk'ubu Abel yo biheba ntakore film turababara n'abandi wanashima turababara birasaba ko tuba benshi kugira biryohe hacajamo competition competition badu challenging umwe akore film irenze mvuga nti reka nanje nkore nk'iyo mujama sino ibintu byo kugira ngo umutima mwe ni kubera ko ngo yakoze wapazi nk'ubu yaba ari yindi couple ivuga izindi content hamwe turi twatumaze imisi twicaye ubu nta content iperetse kuba ariko nta couple n'abazifise nk'ubu bararyamye none burya hari izindi couple zo muri cinema nyene za vrai zihari atari ya content imigera za phone ya content imigera gukora na fiko na ntuze ya borera trendinze nizere neza yuko ari mu mwabiteguye mwabateguriye kijya kintu bon nabyo ndabivuze kibi barakuze bazobivuge twaze tubona Abel n'umugore wawe ko bakora ama prank urumva bajya nawe si couple ya vrai tuba motive oya bajya nuko umwe arimwo uwundi atarimwo inde atarimo madame we ubuho rero aho filime nshasha tugiye kubazanira yitwa urukundo ni iki Madame Abel ni namba moko Gundo uracyari single bene abantu bavuga ko bari single cyangwa oya nabi abategesheje uracyari single abatazi kwecho bizo kumengura bikani uravye ntabyo yishura akabyishura ibyo ndaguhimbwa ya vemire nguyu yishure turonke vemire ntageza ndamufise bro oke muvuga izina muvuga izina oya uraza avuze ngo ndamufise kubera afise benshi bose bakumaza ngo ni jewe burya byavuze muvuga izina fise umwe rude yitwa nde fise umwe rude yemere ugi wa gikirundi oya muvuge mane n'umweme no wahukane bro muvuge kazora mukwekeye bro mane gusa ndamufise kandi jewe nari ndamubajije kugira ngo twumve yuko mwofuma mumurangira uwo baze baragirana ama prank nawe bazi couple zibe nyinshi oya ndamufise prank sino guhanura ariko ndi seriously prank sino guhanura kuyikora icambere bisaba yuko uburi siri no mukundana kweye kubera igihe umukorera prank agashavura akavyegereza umutima nkunda akunda kumukorera ama prank yonashima atari amax yo kumuvugana by phone kugira numve ngene yumvira avuga ati okay mwege mwarongoye abana nawe nahora ashavura ariko mba ngomba kumwumva rega prank hari ukuntu mwumva cyangwa ukamuraba uti ngize ikiyo cagira iki rero utari siri yo kumena urutwe utari siri no muri kumwe isi no guhanura gukora prank ariko narabonye neza yuko n'abavyeyi hari ukuntu babitahuye ndakeneye dusangize abavyeyi babitahuye gute kuko narabonye na mama yake abavyeyi bifanyize ama prank yivu twega abavyeyi papa wuyu yari umuririmbyi panje umustar jewe amaraso yiwanje n'abata mugihe cabacancu abisi amakuru mutaziri guko namabukwe yari umudanseri wiwe yari umudanseri wa data papa yari umuririmbyi
mama nawe ari umudanseze wiwe umudanseze umudanseze Eh. nka Diamond na Zuchu Zucu nuhene n'umuririmbyi Zuchu yatangwa ari umudanseze wa Diamond oya ntibazoguhera couple yabo yari uko imeze rero na happy nyene ibintu by'ubusaya ama mama wanje nawe n'umuririmbyi n'umuririmbyi akongera n'umudanseze barabaziwe n'ituvuga wowe nawe ni cyamamare cyamamare ni ibintu by'amaraso si ibintu byo gupfa kugwa nawe n'abantu babaciye intege baravuga ati ibi bintu mutanga ibintu by'amaprank baravuga ati ibi bintu rero si byo buriya mu biheba canke bakabaca intege sinzi abantu baca intege basibaza mu buryo butandukanye amakomantere mabi bon kubera duca duheza mu nyuma dutanga inyigisho barabitahuye ariko n'abandi bavuga ngo ngo twaragiye bagafata nk'agaparte gato ngo mwabonye wa mugabo kwe gowe ugakubitwa n'umugore ngo murabona ari prank ariko bon hariho nyine abavyente amakomantere mabi niyo saba amakomantere mabi ntabura cyo ugasanga hariho n'abansanga inbox nanje bakambwira ati ivyo bintu kuba kozi b'Imana wapi mwebwe muri abakozi b'Imana nimukwiye kugira ibintu nk'ivyo cyangwa bakambwira ngo ntande rufise ngo shaka kwinyoza umugabo wawe cyangwa ngo ngo ntande rufise ngo shaka ngo kubita umugabo wawe donc nyine nka action iba yabaye muri prank ugasanga hariho nk'abantu bagusanze inbox bakakubwira nabi n'abandi nyine baza umenga baje kuguhanura ariko turabishima ko bobo ntibaba bazi wagwana nyine byose niba bazi wagwana nta gihe turi ku bintu by'amaprank nta gihe umwe arapanga prank agasanga n'uwundi yayipanze donc zikaba prank zibiri zibomanye oya aho yego yarabayeho yayindi we wamprankinga yuko duhiye mu modoka nanje cha ndaguprankinga ko ndabye ucurara bucugumayo twazigize ari double urabyibuka kandi mutayivuganye oya ahubwo yewe yarayingiriye uca mugati naje kandayimugirire mwarako warayimenye wati iyi ni prank nari nabimenye nawe wabimenye sinabwo bimenye ko ari prank smoke machine reka nivyo wari wambwiye ko ari prank prank zonje ntabari bene izo z'ubwana mbwe smoke machine urayizi urategura n'ubu hariyo ndiko ndategura reka muzoca mushirako ngo ni prank y'umwana nzava mukuramo umutima basi challenge ya mbere mumaze guhura nayo mukavuga ati ibi bintu vraiment twobiheba niyi twe tweheba gute man rega twege dufise abana twe dufise abana batanu mu nzu tuba turi abantu 10 ni kuvuga abana dufise tuvyara abantu batanu natwe babiri n'abandi batatu dufise mu nzu ni kuvuga turi abantu 10 hama prank nivyo harimo kuyikorera kubaryohera nibiki ariko nayo ni mu bintu biduha amafaranga yo gufungura rero muri party imwe twoyiheba kubera abantu kanaka batabishaka canke batabikunda canke babande bavuga ngo abo film yabananiye ngo bakora ngo naba ama prank ariko ikintu cyose twe kituzanira amafaranga tutibye tutacavuje umuntu numwe kandi turi siri ko turi mu murongo w'Imana turagikora kweli urazi ikintu cyo nibuka kuko nkunda kubona yuko n'abana banyu murakunda kubazana muri ziya prank iyo batonze ku maskul iyo bataje niho barabaza babarira ati mama papa urazi yuko ahantu duca hose bagomba batubarira ukuntu kunuko barabimenyereye bajye bana babimenyereye kuva muri film urugendo baraboneka hama batari bwahaze nabo barabimenyereye hari igihe uzumva ngo baduhaye lift hari igihe usanga babahaye amahera hari igihe n'ubundi usanga yabatutse kubera atakufana mama wabo ati toka rero bari ndafise ikibazo kuri umwe ibi bintu twese turimwo turiko turabikora hariho amariske twagiye turafata shaka mama lawa tubwire riske isumba izindi zose yoba yarafashe kubw'akazi kiwe ko gukina filme kubu content creator na Kezimana uko nyene okay jewe narivye ikibanza ndandarizamo impuzu ibirato ashinafashe byose ndagurisha n'intebe byose jewe ubu ngiye muri entertainment nagasonga bugari narari
utazi ko bizocamo ego ntazi ko bizocamo ariko nari ndavyizeye ko bizocamo kubera ko ariko byaraciye ya imana nyene twebwe n'imana hamakezi imana je risk nafashe risk yo guhindura ubuzima tu ndahindura kugira uvuga uti uyu ko yitwa Gundosi je nitwa Noraske Gospel Rapper narahinduye maze kuja mu bya filme n'amakontini n'ibiki ndahindura nitwa Ntare donc mpindura nari nkoze 10 ans ndumuraperi 10 ariko ndavuga nti ngomba nje no mu bindi bintu donc nahevye ibintu nakoreye imyaka 10 kugira nje muri ino carrière nje gituma rero bitoroshe ko twoheba bitwocika n'intege urazi ko umunsi wa mariage naraye ndeditinga video kugira ndayirekure morning urazi ko abandi baba barushe n'ibiki ariko je uwo munsi dushitse nace mfata kamera ndakopya ndeditinga video ya 1:30 yari video ya mariage ya mariage nayishitse kuri YouTube morning hama ubwo nyine morning cenja kuri chat no kuvuga nti turi muri ba bantu ariko bariga ingeso twarafunze imizigo hama turi ikiraro nta gusubira inyuma tubandanije ndakene neza yuko ntimuzi gukwepa ndakene yuko Noraske umumbariza ikibazo mama Lao cy'amatsiko ufise ku mutima utari bwamubaze n'umunsi n'umwe mama Lao acamumbariza ikibazo atari bwamubaze n'ikintu na kimwe ariko akeneye kubimenya Gundosi muce mu mubaze urakoze cyane Gundosi turamubaza ahubwo rero duhere kuri Gundosi nimba ushaka ko tuguma tura abagenzi nkuko biri mbwira izina ry'ujya musheri wawe kiroroshye je yitwa Uwimana Vaccine ako kariro nakije mabanda ako kariro rero wakinje wewe aho kamenda beyinge yamwibagiye ndiko namwiyumvira murabe atanguye kubira ivyuye ico kibazo ntaco kwishura werekana cisho yitwa niyo nizigiye Aline urisi usanga mushiki uyu usanga mushiki wani mushika ubwisha ukuri wani mushiki sidacishuye wani mushika ngaho ngitwa ahandi canke ni mere wiwe usanga mushiki we twumve mere wiwe ingene yitwa muri commentaire bebe ni ibibazo byose nimajije bebe buno bwiza bwanje uri kubona gute ndabona vraiment wabaye umusore okay cyokira kwi ngoni cyane wari bwakimo oya seka mubaze ngena mbone ngene ndipoga seka imwe okay nanje mbaze Gundosi okay dago Gundosi tineze kumubaza mubabaza namuretse ndamubona okay uramaze gusambana nta n'imvugo mbabarira amatwi baza yupfu mubaze turamaze kurya umwana umwanya wiko yababa umwana w'umukeke uracari manzi oya sindi manzi araboneka oya basiki karabaye okay ibyo mu bari jikivyo kwe isi uri manzi wewe wana nyayo uraboneka oji umwana w'umuganga oji ego kwe okay ikihe kintu nkora kikubabaza kugenda uracatinga turi mu rugendo nyine umunsi nayikubwiye wabimubwiye urumva turiko turagendagenda muri telefone nawe uri kuri volo uri wenyine ukimva ati n'umuntu turi kumwe ukamegura umushoferi wiwe nese wabimbarize ki uba wakwebuka rero ngo nagira ko wagize uburofa kugira kubera nase kukumara amazi imbere anashare biza bakunzi banashare turakeneye yuko ino channel ishika kure mugira ama like mugira ama subscribe mugira ibintu bishoboka ama partage ikindi naco twe turayishigikira nabishigikira imbo dukunda come on kabisa umuntu ari hariya izi no muririmbyi siko Kezimana no muririmbyi siko je no muririmbyi akazi waramwinjijemo uburirimbyi mama Lao siko dakiri dukubitira ga freestyle uri yaza kubitira refre mama Lao ga freestyle okay jewe nandi ndaza ku amarefre ndaza ku MCinga ugomba tugira ihari canke iyo freestyle yari yose
tugiri yazuyo Ega na Tugiri yazi. ndaraba. baravuze ndabatangurire ego yo ladies and gentlemen, are you ready? Are ready? Are you ready? Ready? Twakirana amasimensi twakirana amasimensi umuryango wa Tuafa ariko imbere yuko twakira mama Laure reka dutangure kuri best rapper in our country yo Kezimana Noraske tumwakirane nduru nyinshi twende wapenduru let's go baravuze baravuga baraheba barata barashatse kudutanya bibabera gata ubuzima urana witeka mu mutima ndagacharutazima ndumwana w'Imana kandi naje kugukunda uco vyumva nawe kuri umukwe w'Imana numva ngene utambuka nkone ngene uteka nkona ngene utwenga nkone ngene usenga refrari yayize mani nyarutama ni refri Rofre nayibutse. asante we nambaye Rega naje ndumuraperi we. yo uri umuraperi Nyita bat mix beat mwama gabaganza. Yo. Miliyoni zo ziponda genda zirukanza. Za. Baburu umufantari kibiganza. Za. Cyangureke iconzi jewe ndagukanga. Kanga. Baravuze sinzi kurapa. Za. Ndiko ngira gute. yo Dede. Amashime. peti yangu urakaze ararenze izo ni impano zose zaryamye twahisemo kuja inyuma ya kamera Tuzivyure. twahisemo kuja inyuma ya kamera kubera mutaduha amafaranga Tuzivyure. Burundi urazi ndabwire bahungu abandi bose impano nyinshi impano nyinshi ko twarabuze umuhado adushiramo inoti vrema ego bana nk'uryo muhungu uwo w'inyinyi nyinyi menga ni pengo hagiye yahisemwo kuja inyuma ya kamera kubera atari karanka uburyo bwo gukora amavideo meza gukora amaudio meza ego ariko siko tutaririmba man je nabuze amafaranga yo gukora clip y'indirimbo mfise yitwa nzokwicapako Mbe no nta clip. ushikara nta grip sindanayirekura nawe byo nabuze amafaranga ya clip hajya dunira so Ne wayabuze gute. amafaranga arabura umve man cyangwa ukene gusohora audio na video Ugize visualizer. yukwego man video man ntubona iyo zigeze turi mu bwato bwera Tanganyika. muri kuzunguruka namwe muri mwe mwambaye amasengero y'amasheneti mugenda Burya muragira rero amaboko turakwiye kwiga ukuntu ibi bintu byacu byozana amahera yo tukaza duhana ivyiyumviro basha ati dukore gute maze kugira turonka amahera muri ibi bintu namwe b'amafilme n'abamafilme ndazi nk'amahera menshi bakuramwo mugabo turakwiye kugira ikintu ahantu twohanira ivyiyumviro tukavuga tanga ati ico ciyumviro cawe tukavuga ati ibi bintu dukore gute kugira turonke amafaranga tutarindiriye yuko Gundosa azoja imbere ya kamera hamaro nk'umusheri w'umudiaspora amutemwo bya bindi tukavuga ati okay jewe nka mama Lao nakoze mwamikazi iyi mwamikazi nayishizemo imiliyoni 3 nk'akarorero nzoronke 6 gute nunguke 3 gute ahubwo kwanza ubanza kwiyumvira aho kuronka uwo mutahe w'izo 3 kuko rega hariho benshi bafite ibyanditse kandi nziza cyane ariko ziguye mu makaye ariko hariho n'abandi byakunze ko bazikora urumva dukeneye guhanana ivyumviro ku mpande zose tuze turagira ikirimba rero c'abartiste rega iyi industry nitwe tugomba kwiteza imbere nta bandi ego ntituzogume twidogera ngo leta ngo ntakidufasha ngo leta ntakidufasha nitwe tugomba gufata iya mbere uwo bona twabigenza gute jewe uko mbona hoza hari ibintu bita amapaneli zya farumasi z'abana batumye amapaneli ni ahantu muhanira ivyiyumviro muga muri kuri teme nyene mvuga ico ciyumviro kimwe n'ivyo wota sivyo ndiko ndavuga ayo mapaneli niyo tuca tuza turigiramo ivyo bintu nkuno munsi tukaza ati ibi bintu vyacu tubishire muri commercial gute hama wewe ugatanga icyiyumviro Mutamabera agatanga icyiyumviro uwundi agatanga icyiyumviro hama ivyo vyiyumviro byose bikavamo ikintu kimwe ico kintu kimwe rero tucize tukagishikako niho tuca dutangura gushira mu bikorwa par exemple nk'ubu mwebwe muri twafa hariho BMT hariho izindi timu ni GN hariho ni nyinshi nta projet nimwe murakorera hamwe uretse idiri muba mwahujwe nayo projet ni za projet nyene z'amafaranga mushobora kwicara mukazandika hama mukadurondera amafond
biracagoranye Hmm? ivyo biracagoranye urazizi Kica gifata na kimwe gundo Oya, ukunda kuvuga ngo nta urazizi mikari urazizi kubera ko tutaratahura ko twese turondera inyungu siko nibaza harabaye n'umubonano wa nyine cyubahari guca cuburu tunamushimira cyane ngene yitaho abajene cyangwa kugwaruka kubavyumva kubera ko nituragira oya reka tugiye zo kwanariza mu kindi kiganiro twigiriye ndiko namubarira kubera ko ivyo tunasaba cyane kandi na minister umuvyeyi wacu Lindia Sekera baheruka gutora aza turondere nk'iyo panel nyene hama twicare abantu bari muri entertainment muri rusange kugira turonke information. Okay, bari muri entertainment mu murandika ibibazo byayo n'inyisho. Turi mu kuja kubitanga. Cyane gose. Ega bashobora no kuguha umubonano ukabura ibyo uvuga. Ego. Ya, ukaca usanga uri kuvuga ibintu bitari ngombwa. Rero uko twicara ibi ni byakubwira kwicara ugavye. Charugavye ibyo. Yukenda waruyizi. Sabe ko wicharugavye. Turi no mu misi mugiye kuduha sezo mwamikazi. Sezo ya gatatu mu kurangiza reka tuyigarike ko cyane kuko nibaza neza yuko abakunzi banyu baravuze ati turakeneye ikurikira namwe muraheze murumviriza abakunzi banyu. Twebwe mu bisanzwe kandi naheruka kwiyemera kera reka ntango rero kwiyemera. Twebwe mu bisanzwe twitwa Trofa hama kuvyerekeye amareresi turashoboye kubaha kabiri mu ndwi nkuko tuzobikora kuri mwamikazi tuzobaha lundi na vendredi ariko si ivyo gusa kuri solution ko n'abama baruka ko ama interview n'ibindi bitandukanye kenshi gashoboka rero kuvyerekeye mwamikazi sasa iraryoshe gusumba sezo ya mbere ni ya kabiri hama ikindi muri mwamikazi nayo ndabivuga okay izi bivuga ivya mwamikazi ndaguhaye uruhushya. Ikindi nuko nabonye mwateye imbere muri mwamikazi niho mwatanguye gukoresha nubwo benshi hariho benshi nabonye mu makomantere bariko baraba kritika mugabo je ndavyita iterambere tugezemo bavuze ngo ariko ngo AI yari ikenewe gute donc bagomvye kuvuga ko mwakoresheje AI muri rya filme rero kandi nanje gerageje kubyumva muga nubisa ntaco bibaye AI mu buryo ngo masound mugabo bijye birafasha ubwo barabe niki kirundi cacu nkagiye yabahari mu kirundi mugakoresha uturirimbo tw'ikirundi ikirundi burya jewe ndi umurundi ariko sindagifana gose gwe kubera cumva indimiziki cumva ibihugu biki hama muri zijya filme zacu zo muri Trofa kenshi ziba ziriko subtitle y'icongereza no kuvuga harimo soundtrack y'icongereza na subtitle y'icongereza umuntu ukabira abatumva ikirundi aca bitahura n'ingoga c'est pourquoi kenshi tudashiramo indirimbo oh my god tugashiramo ibindi by'icongereza suko tutabarundi ariko nuko tugomba ku traversa tushike kure film irabwe n'abantu benshi sinzi ko maze kubona yuko barabayisubiramo mu Giswahili barazi kwibona basubiramo no mu Congereza rero nibatse ko iyo mpamvu hama n'uyu tuko turagerageza kugira ngo abe international mu kugira ama featuring n'abandi bantu bo mu bindi bihugu ivyo byose rero baradusaba film imaze gukora n'izihe mwe mumaze gukora ibintu bimeze gute tukazipresenta iyo tupresence mwamikazi bisaba ko tuyipresenta basifise subtitle hama ikagira na sound bashiye kumva kaya kantu naragakunze ka ego naragakunze ndiyenterese na AI nanje mukanya hari akabiti ngomba nsohora kanya 17 okay gakozwe na AI aka video kanda pana masound ego ndiyenterese cyane kweri courage kuko rega niyo tuja namwe turaja kabisa nta namwe twobikwepera kandi no munsi ushaka gutera imbere uzungurukana n'isi nibyo kuri mwamikazi nibi ibindi navyo nuko kare namwe nabwira gundo ati mwamikazi vre murabona Noraske ni filme ya basi yerekanye urugezo rwiwe sezo ya gatatu rero n'ibindi si bwa ikoze neza sezo ya gatatu yo ndayibatoye si bwa courage none mwebwe muvuze ko ari vyiza natwe tukabona ko ari vyiza ariko hari hayandi makritike mpora numva ngo sinziza
ivyo Yesu bavuze gute wewe Yesu bumvise bavuga gute bavuze tora umugesera mudukuremwo yaje kudukiza ahubwo ivyo bitabaye mwe twoca dupfa politike ntigera bura mu bintu byose ntibyigera bibura ivyo biragukomeza biragukomeza ahubwo biguciye intege ubateye ibyo wari urimo turangiza ikiganiro mw'ivyo mushaka turangiza ikiganiro muracafise ibibazo irigara ryacu turirangize mwene mumbaze ikibazo cyose mushaka irigara ryacu shushu nijya ririga reka tu je ndabashimiye kweri we bazi ikibazo cyose ushaka ni support ikaze support ikaze ariko ikintu wavuze c'abantu bari kwiga ibintu biri international nico ikintu umva wotera nk'akama wo musangiye akazi kuko turakunda kubona kenshi ari ururimi rumwe ariko ugasanga ni za sinema zidashobora kurengana muri Tanzania cyangwa muri Kenya pe ibyo tubyemeranye kuko ni sinema zirabwa mu Burundi abari hanze nabo nyene n'abayiraba niba abarundi bagiye siko nakayika mumva wotera umusangiye akazi kugira nabo nyene bazi baraba international bakubita ama mixage y'indemi sinema bayerekanye muri Kenya baza gutahura ikintu kanaka urazi angoma meni banga rimwe nta rimwe kumena murabona ko Kado aheruka gukina muri urukundo niki barayibonye babonye amafoto bon kuva muri indwi tuzotangura kuvuga ivyerekeye irya film yakinye mu Giswahili no mu Congereza Kadora Vera yakinye mu Giswahili no mu Congereza tukamukirishije mu Giswahili no mu Congereza karibu mpenzi unasemaje Kadora Vera turakuramukije cyane naho yabisubimwe mwanya muremure ariko nyene tukiyakaze ngaho hari analyse twigeze gukora kera haraheze amezi atari make ariko turavuga abasineaste bo ngaha ingene usanga benshi muri bo indimi bavuga ikirundi benshi muri bo ntibokora interview mu Giswahili tuvyemeranye ni shida ni bake kandi twarabantu ati nta kuntu mwogerageza mukaza muri gana izo ndimi mpuzamakungu kugira ngo mushobore kujabuka par exemple mugende gukina ahandi nko muri Tanzania Nigeria n'ahandi indimi ni zitatu umurundi ukwiye kumenya ni Giswahili Icongereza n'Igifaransa hama ivyo bindi ikirundi cyo cutegeza kuhukiza ko hari abatazi ikirundi ni narabonye filme urya yakinyemwo na ni Big Fizzo sinzi ko ari y'abatanzania sinzi bakinye mu Congereza ndavuga ati none bari babuze umusineaste wo ngaha bahamaka kenshi bakunda kurondera kandi ugasanga ni filme tabirenze bakunda kurondera izina nico gituma tukwiye kubaka izina nk'ubu hariho abakanadye katubireke tubandanye soma Congereza izi bacafise ibibazo canke nibandaririza akazi ngikire ku kazi abahungu be bamboye baba bamunyandikiye kware ko turafise ibintu byinshi tugomba tukubaze ni mumbaze biga hatabihari nigire mu kazi twamenyesha mwabyibuze ko mwamikazi isezo ya gatatu iraje kuva kuri uyu wa mbere tuzobaha kabiri mu nzu ariko inyuma yaho tafise n'indi filme yitwa urukundo niki tugomba tuyisohore vuba ariko yo tuzoyigira lancement officiel s'il te plaît ukazosiba ico kintu cha lancement nagomba ndakibaza ati kubera iki duheruka lancement kuri data ndakubwira ikintu kimwe izi lancement atari zatindi ndakubwira ikintu kimwe mukuri ibyo mwanariza banza reke gaho ko vya lancement tuvyemeranye yuko turufatukira ba mbere muri lancement izo birenga ivyo tuvyemeranye uyu mwanaliste bivuga ni wahora agenda lancement rero tukemwe byo kwiyemera je ndi umuririmbyi yego iyo ngize lancement abarimwe kandi ikintu bita kineneko rero ubu rero hazo harimwe kandi kineneko apana yandi twakorera muri Susedinire ngo turimo turagira ama ecran ibintu bishasha batwo tubagira ku bitambara abantu uravyibuka ko bagira ku ecran abantu buni mu kumeka ariko rero ubusibike yego umuntu azosiba muri lancement vraiment mbaye ndamuhapore hari gihe lancement yogera ntaraga kukurana shire zogaruka gukora ikiganiro ngaha lancement yabaye ni mu kwa gatanu yaheze tuzokora mu kwa gatanu ni yaheze nzosha nza rero muri sinzoza mu kiganiro mu kwanarizo za twanarize duhere ku ntango ash nta bindi tuzoba duhari
twereka muzamuhari muzamwambaye na baje ya media n'udupira twa media wibaza muzotubesha ngo na baje ya media muzopfa kwinjira si ibintu byabo simbabwa bakoze anashe see you guys reka tubashimire gukurikira tuzoba turi kumwe na Biguvu cyane